yarampezagiye ntacidakora ku bwanje urabona ko mpagaze neza nituko turishima ariko ni byiza kuvuga ivyo Imana yakoze ko irakora mvuga iki ndeka iki mere cyangwa ngeze hey rimwe na rimwe je birandenga iyo nihweje ivyakora nangazwa n'ineza yiwe bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane murabizi ko musanzwe gukurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV ndashimiye Imana ko yanze kuba nkiri muzima kandi nkaba nkihumeka umwuka w'abazima kuko si ku buhinga kandi si ku mbaraga zacu si ku nguvu zacu ni kubera Imana nkaba ndi kumwe n'umuririmbyi wa gospel hama akabazwi mu gihugu cy'u Burundi benshi muramuzi sindinda kuvuga byinshi ahubwo byinshi arabibabwira murabyumva reka ndamuhakanya aramutse ariko akurikirana ikiganiro cacu kuri microphone muri kumwe na Nancy Amanda inyuma ya kamera hari CK Professional reka ndaguhe akanya uramutse abakunzi ba Buja Hit TV n'abariko baradukurikirana ndongereho nakanyo na donc nakaryo nakanya ko kukuramutsa ndakuramukije cyane murakoze cyane nanje ndabaramukije nkuko yabivuze aranabatanzi bose banzi nitwa Claude Nizi hamanda umuhanzi nkuko yabivuze umurundi nkaba nanje ndi umwe masanzwe bakorera umuziki hano mu butaka bw'u Burundi nibaza ko ari ivyo nkuko mubibona turi quelque part twahuye hama biba ngombwa ko tuvugana ariko niyo genda kunyene yategereza kugira ico abwira abakunzi biwe n'abakunda akazi kiwe kumuziki mu buzima busanzwe turabizi ko usanzwe ukora akazi ko kuririmba indirimbo surtout zo guhimbaza Imana muri ibi byo kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ubiravye turetse uko ari ibintu dukora kugira ngo tunezereze Imana yacu kuko ariyo yaturemye inyungu irimwo ni murakoze inyungu irimwo cyane nuko babivuze no guhimbaza Imana kwitazira ubundi icyo twaremewe uri ku isi ntabwo uba uri hari ku isi kubera wewe gusa kubera ubuhinga bwawe n'ubuntu tuba twaragiriwe rero twebwe novuga ko twatahuye ibanga rikomeye yuko kuba ku isi dukiye kubaho twihimbaza kuko Imana iri mu muntu yamuremye kugira ngo ayihimbaze ayitazire donc ayiluwe yadore donc nico twaremewe nico tuma turi muri kino gikorwa kandi nibaza yuko nico kibanza cacu bisanzwe iyo uriko uratazira Imana canke uriko uraririmbira Imana muri wewe wiyumva gute jewe niyumva neza cyane kubera yuko ndi mu muhamagaro wanje ndafise tala yo kuririmba no gucuraranga wanashaka narakoze mu bibanza byinshi bitandukanye mu orchestre menshi atandukanye ariko natahuye yuko uyu muziki nkora jewe byombera vyiza cyane byombera vyikimazi ndawukoze mu buryo buhesha Imana icubahiro no kuvuga sindi nkahanye kugira ngo nkore gusiba imimbara nandika indirimbo ngira ama message gusa jiwa mpimbara ubwanje ariko nzi hano kugira ngo noneho mpimbara umuremyi uwanshizeho uwandemye waremye ibintu byose wakuremye nawe utuma duhumeka utuma tubaho utuma turonka ivyo dufise no munsi uyo wenyene niwe tuba dukwiye guhicubahiro kuko niwe akibereye niwe ari hejuru ikintu cyose tutarinze no kuca hirya nino baravuga ngo iyo turiko turahimbaza Imana canke iyo turiko turatazira ngo tuba turiko dusenga kabiri baravuga ngo iyo turiko turahimbaza turiko dusenga kabiri kandi birabereye cyane iyo turi umuntu ko arahimbaza Imana kubera umuntu adahimbaza Imana cyangwa umuntu adasenga n'umuntu aba ataratahura canke n'umuntu aba atazi uwamuremye umaze kumenya wakuremye donc numva ari ni ngombwa ngo usenge uhama uhimbaza Imana yawe turashaka kumenya ikintu kimwe nk'igitangaza Imana yo yaragukoreye mu buzima uvuga ati iki ni ikintu ntegerezwa gushimira Imana yanje kuko atari Imana ntivyari gushoboka urakoze cyane
ni byinshi kubera yuko kubona gusa nshobora kuvuga nka sohora imwe mu z'abazima cyo ni gitanza gikomeye cyane kubona nshobora kuryama nkavyuka urabizi hari igihe tubibamwe iminsi yose ukamenga ni vya bindi nyene akamenyero umva turaryama tukavyuka tugafungura tukagenda ku kazi tukagira iki niki ariko icyo ni gitangaza rero sino bivuga ngo ndabimari ni byinshi ugerageje no kumviriza indirimbo zanje nge nandika kenshi ndirimba ishima ndirimba intahe ndavuga intahe bitangaza byinshi mari barankoreye kuko ndabifise ndabigenderamwo ndayibona iminsi yose yarampezagiye ntacidakora ku bwanje urabona ko mpagaze neza nituko turishima ariko ni byiza kuvugira Imana yakoze ko irakora ni Imana ikora kandi ni Imana yishura kandi jambo ryo biravuga ngo ntawayikoreye numwe yikoreye amaboko rero twebwe turi mu kibanza cyo turi muri gospel turi mu mvuga butumwa kandi wo dukorera ahemba neza mu boss mu patron ba patron bose rero namba ndamukorera nuko naje negeje kumira neza ya sesa turashaka kumenya impamvu yatumye uhitamwe gukorera Imana canke uba waravukiye mu muryango w'abakijijwe mbo uretse ko navukiye mu muryango w'abakijijwe ego nivyo navutse abavyeyi banje bubaha Imana basenga ko naje natanguye imbere umuziki wanashika muri Sunday school ariko sico gusa nabivuze nuko nagiriye ubuntu ni grace yanje ko urumva jambo Imana tubwira ngo ubwo buntu ngo bwaje butemba nk'imvura igwa kuba binabeza rero kubabuhisemo boss bwababereye bw'ikimazi kinini cyane kuvuga iyo grace kubera nawe mu bahisemo byace bimbere vy'ikimazi ufite ni ubuntu nagiriwe hama najewe ndemera kububamwo nico gutumye umunsi meze ukumeze nico gutuma ndi muri gospel yego sanzwe tumenyereye abaririmbyi ba gospel ari abantu usanga bahoze cyane ubiravye hari n'ukundi kuntu bikomportant ego ukabona batandukanye gato n'abandi surtout aba jeune basanzwe baririmba gospel usanga ari aba jeune batandukanye gato n'abandi ba jeune tumenyereye baririmba izi ndirimbo maybe zitari zo guhimbaza Imana ari indirimbo zo kwiryohera bigenda gute kugira ngo abantu muririmba gospel mugire iyo comportement ihakwa gusa mwese ugasanga mufise ukuntu muvuga kumwe mufise ukuntu mwitwara kumwe biva kuki musanzwe twese turi abantu ariko iyo uri muri Kristo Yesu uba warahinduye identity mbo namba turi hano ku isi ntiduca tuba abamarayika sivyo turi ku isi turahura n'ibiri ba mu isi byose nko turi abantu tubayeho nk'abandi bantu ariko dufise ibanga muri twebwe rituma tuba ico turi ni kuvuga iki jewe hari itandukano rihari n'abandi bataraba muri yo grace kuko uko nitwara n'ivyo nkora na message nshikiriza wanashaka aratandukanye cyane ko muri je ndafise ico nakiriye kingera muri jewe gituma ntashobora gukora vya binakora kera vya bindi abandi bose bakora kuvuga navuga ya delimite urumva hari kingera kivuga ati no wowe nturi hari ariko wowe ugomba gukora ukubone parce que muri maki jewe ndi umuco w'isi urumva njeje gutanga ubuzima njeje kuvuga Kristo ku ahari ikitagenda neza njeje kuzana inyishu yaho hantu ufite niyo mission fise donc c'est ça ego urafise imigambi maybe yo kuzohagarika kuririmba gospel canke muri wewe urumva uzobandanya uririmba kugeza ryari ahubwo ndakomeza cyane ndanayibutsa yuko unyafise projet yo kuri album mumenyereye ngira ama single imwe ariko cette fois-ci uyu mwaka mfise projet yo kugira album y'indirimbo 10 peut-être nimenga ini TV yambe ndabivugiye ko sinabwa nabivuge ariko ntaco je profite l'occasion kubibabwira rero ndakomeje cyane sindota mpindura sindota magarika ahubwo ndakomeje cyane ego cyane gose woba ufise nk'umuhamagaro canke woba ufise nk'indoto zo kuzoba umupastori ukagira urushengero nawe urongoye donc ukaba umwungere ico ntazi kinino bivuga ko kimwe gusanzi jewe ndi umuworshiper no kuvuga ndi nkora muri ministere y'Imana mu buryo bwo guhimbaza no gutazira ariko iyo ukoreye Imana muri excellence bien sûr igende kwagurira imbibe on ne sait jamais dusanze ndi pastori kandi ntaco biba bitwaye kubera iki byose biri muri gospel kandi mission imwe no ku evangeliza
no guhimbaza Imana ya. ndashaka kumenya iki kintu ntibeshe narasomye ahantu muri Bibiliya bivuga ko ata muntu ashobora kuba umupastori atagira umufasha. Tumaze igihe tubona abantu b'abapastori bari single, wewe ivyo uvyakira gute canke wowe ubibona ubivuga kwiki? Je ndabivuga jewe nta kintu bivuga ko kimwe gusa Imana iguhamagara uko ishaka, ntiraba ngo bahehe ngo fisiki ngo iki n'iki, no. Imana iguhamagaye icyo ukora bwa mbere nuko wemera umuhamagaro wayo. Umaze kwemera umuhamagaro ibindi rabikora. Sishaka kuzanga ngo njije yuko udashaka umupasiteri udafise umugore cyangwa se umufise. Ivyo biravana kuko iyo uri umukozi w'Imana uri umuntu d'abord uba witahura ubuzi icyo uhamagariwe. Rero kugira umugore cyangwa se ntumugire, je nibaza ko kubganje si kibazo, ahubwo ikibazo no gutahura wewe icuri nico uhamagariwe. Urashobora kuturirimbira gato mu ndirimbo zawe, indirimbo imwe wowe uvuga ati iyo ndayiririmbye intwara mu kindi kirere, injana mu bundi bwiza, donc inshira mu mwuka, indirimbo yawe wewe wemera cyane uvuga ati nukuri iyi nari narayisengeye, ego ndi sure urazisengerana, ego iyo uvuga ati iyo ndiko ndayiririmba ndumva ko ikirere gihindutse? Namana indirimbo zose nanditse ndazemera cyo cyambere, kandi zose kugira ngo nandike texte ziba zampezagiye zanko imbere ko zikora ku bandi zibanze kuba kunkorako, hani zo mvuka minui nkandika kandi gakigira impact. Rero sinzi iyo no vugiye ariyo parce que zose ndazemera. Okay, mvugiki ndekiki mere cyangwa ngeze hey, rimwe na rimwe je birandenga iyo nihweje vyakora, nangazwa n'ineza yiwe bikanera kumushima yo yavuze navuguruzwa ategetse bigakomera. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV, nkuko mubibona nkuko mubyumva, nari ndi kumwe n'umuririmbyi wa gospel, akaba yatubwiye byinshi cyane, byinshi cyane byose mwabyumvise, sindi ndakubisubiramwo. Ariko imbere ko turangiza kino kiganiro cacu, imbere ko tugisozera, ndashaka agira ico ashikiriza abantu, ndashaka uhe impanuro, kuko dusomye haranditse ngo ni ukuboko kw'iburyo ni kwagira ico gukoze, ukw'ibubamfu ni kumenya. Ariko ugasanga umuntu ariko afasha nk'abantu juste kugira ngo yiyerekane, ugasanga nk'umuntu kugira ngo atange imfashanyo abanje gufotora amafoto akayapostinga. Ndashaka ugira ico uhanura ayo ma groupe surtout kandi yitwa ngo arasenga, atanga imfashanyo ariko akabikora kugira ngo abantu bababone. Okay, murakoze. Bo cyo no bahanura nabivuze burya turi mu gikogwa, ariko si twese twahamagawe kandi si twese tuzi neza ivyo turimo, kuko bien sûr harabiyadukiza kubera abona ko Claude aririmba niza aririmba nanje rikanda mukurikira ndirimba ngire gospel. Aho kimwe gusa turavye Yesu igihe cyose yakoze igitangaza, yakoreye umuntu action, yaranabibabwira ati ntimuvuge ivyabaye, ntihagire umuntu numwe mubwira ivyabaye, nta publicité yabakeneye, urumva ntiyacagira acavuga ngo nagize ibi n'ibi no bantu ariko boreka ibikorwa bikavuga, hako twe tuvuga, reka ibikorwa biri muri twebwe aba arivyo bivuga, sivyo? Kuko nivyo bifise impact nininya, sivyo? Kandi nivyo bikenewe, ko sinibaza yuko unkoreye ikintu munsi ugaca ucafisha, sinibaza yuko mbere ari n'urufasoni rwiza, kuko hamwe na hamwe umenga harimo n'akantu ko kwishima, ariko nico novuga kimwe gusa, reka ivyo dukora aba arivyo bivuga gusumba amajambo tuvuga. Ego. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV, ndabashimiye cyane, ndashimiye abantu bafashe umwanya wanyu mugakurikirana ikiganiro cacu. Narindi kumwe na Claude, akaba ari umuririmbyi wa gospel, kandi yatubwiye byinshi, yatanze impanuro. Claude, ndagushimiye cyane, ndagushimiye ku mwanya washoboye kumpa.
giraho ubwira n'abakunzi ba Buja Hit TV n'abafanzi bawe akajambo kanyuma kugira ngo dusozere ikiganiro cacu. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye kuri kano kanya kadasanzwe mu mpaye. Nakunda genda mu bindi ariko kubabona ni indi opportunité no kumpa uyu mwanya ni indi chance nagize kuko birakenewe mu byo dukora. Hama notumira abantu bose abafanzi banje n'abandi bose bakunda umuziki w'u Burundi gukomeza bakurikirana Buja Hit TV mbese no gukurikirana umuziki w'u Burundi no kuteza imbere mu kugira ama subscribe ama abone ibikini bikisindi ngene bivuga kugira ngo noneho dushobore gushika kure no guteza imbere umuziki w'u Burundi twese hamwe kandi birashoboka na cyane cyane tumenye neza yuko twebwe tubishizemo ingufu bizoshoboka. Yes, wakunzi wa Buja Hit TV nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment. Tura bakunda cyane mwari kumwe na Nancy Amanda kuri microphone. Ciao. Bye.